iri hanze yeah shasha mugabo inyuma y'iri hanze izitaraja hanze zindi zirahari yeah zirahari tuzitege yeah banze duhe akapera rero kabisa indirimbo mbe yitwa gute mu mutima yes. My god iko ndabibona tera tuja ku yindi mpwe ashira muco baraho duhe akapera gatoyi. You are the queen of my life. Aherutse no hava. Niburi troge, I'm ready to be your consummate. You are the queen of my heart. Ichama bigaho ruko. Wewe buzima bwanje till forever girl. Mbe akarefre kijya ndirimbo mu mutima kavuga gute? Kavuga mu mutima wanje niho wibera ijoro kuri ndije ndotawe wegusa iyo umunsi ugeze nkumva ijwi ryawe bimpereza umunezero mu mutima. I cannot live without you. Nukivuga parce que sinzi ko bizi generally muri Primusic iyi nyene heze yo mwaka weze nari muri Primusic ya 2023 ya rero nabaye wa gatatu nibaza ko kimwe mu maproje nakoresheje mu mafaranga naronse ari mu muziki. Hello guys, mameze neza so ni Lynca Arlene alu comme d'habitude Miss Mafsay kwa menyo muso yinyana nayandi yose bamaze imisi banyita I'm sorry kabwa nayandi yose mushaka kunyita mu bandanye mugira muri comments I am ready ku mazina vraiment navutse kugira mpabwiziwe. So uyu munsi rero nkaba mfise umutumire adasanzwe murabona yuko vraiment no kuri face yiwe vraiment antuka murabona yuko ari easy araberewe icambere muko ndamwakira kamaze kwanza ndamu ico bita kuvuga gute ndamutape parce que numuntu nyine gutapwa muraza kumenya impamvu ndiko ndamutapa. Araberewe ari sexy ni bogar na mamvuga toujours ndirinda abakobwa banze bakanimera nataka bihera ntimukansabe. Turakura mu kije iriwe twongera tukwakira mu bwami bwa Lynca Arlene alu. Asante sana kabisa. Umeze neza fresh turabahaye ikaze mwisanzure. Merci beaucoup mwifate nko muhira from yeah akazina kanyu kugira ngo abakunzi ba Lynca Arlene alu babandanye badukurikirana twamenyanye twese. Okay yeah Jeo ku mazina y'abavyeyi nitwa Eloy Espoir Nzoyi. Eloy Espoir yeah Eloy Espoir yes kubw'umwuga nitwa Eloy Five. Eloy Five yes wow murumva kwanza ku kazina Eloy Five ngaje murabana na fizike yiwe ni Eloy Five kwe mwatanguye kuririmba ryari? Kuririmba nibaza ko ari ibintu nakuriyemwo ntabwo ngira ngo kuja imbere y'abantu kugaragara ngira ngo imbere y'abantu nivyo byo bari vyavuye watanguye kwinjira muri studio ryari? nagiye kinini kirahera nk'amezi aheze yes ntabaciriyemwo mezi makaheze kabisa ntabaciriyemwo uyu tuvugana nga ni umuririmbyi ni umustar vraiment karazamuka ku mwe idasanzwe bantu b'Imana wumvirije indirimbo yiwe ingaraza kuduha akapera muri yumvira sindi ndavuga uko mvuze mpava musanga ngo aru tujongwa arabesha kwa just mbesha mvuga ukuri. Okay Eloy Five so turacabandanya ni ryari watanguye kumva ko ufise impano yo kuririmba? Kuririmba ni ibintu nakuri ni nk'ivya famille twebwe ni karanda kabisa ari abagira karanda y'ingwara mugamwe vuze karanda y'impano yes ni vya famille kabisa kuva ku bariyere bacu bose bari mu bintu by'imiziki yes hari umuntu baramenyekanye muri famille yiwanyu? Sinibaza cyane kuko benshi baririmba ibintu by'akaranga. Okay imbwana bakaranga baramenyekana. Sogokuru yaratamba like iriya ntambo yo mu Rutana imba bayitwa Udemera hajya
ugwedenge ngira n'ubudemera ntavyo nzi okay ivyo ntavyo nomenya papa wanje cane nawe yari mu isengero yaravuza piano yararirimbisha urumva ko ari ivy'umuryango ni ivy'imiryango nawe ucuza ruvuga ati je rero ngira ndabona bafute bana fatiraho kabisa ati je rero ati no kuri mic ndi number 1 kuri kamera ati ndi gado ni fresh kabisa umaze kubona yuko ufite indirimbo umaze kubona ko ufite impano yo kuririmba abavyeyi bawe babifashemo gute kuko akenshi abavyeyi barafatafata abana babo kugira ngo impano zabo ntizizamuke bagashaka ko bakurira mu maigrise bakurira mu bindi bitandukanye ariko ntaje kuririmba izisi jewe nibaza ko ngira ngo kubera bari basanzwe nabo bari mu bintu by'umuziki nibangoye cyane akumuvyeyi nyine ntikabura akavuga ati mwana ibi bintu bimeze kunuko mugabo vraiment ntibigeze bambanira jewe Eloy yarize asa amashuri angahe narize imanite narayimaze na universite sindayimara ndacari hagati narabaye ndahagarika wabaye urahagarika universite yo nibigorana azobandanya mwanya wari wose kabisa narashobora kuyiga nabarimvyi bake bose amashuri biga universite bize universite nibaza ko ari bake mugabo pour le moment na modernisation naho imyaka igeze kutiga mengo wapi kabisa ntibitese voilà uba sexy warize sha oya ngira uba sexy kubera amafaranga oya attention urashobora kuba ufite amafaranga warize utize ukaba usanga uri sexy mugabo warize naho nakabijya kubera ko umenya no kwitwaramo nibaza ko ariyo na mentalite uba ufise mu mutwe bien sûr ko hajya intebe y'ishuri y'ikindi kintu yigisha yego vyose mugabo n'ubuzima burigisha rero usanga yigishijwe n'ubuzima turashabandanya urafise management oya na management fise uretse gusa ko mfise abantu turiko turakorana nka The Bronze House duzakajwi duzakajwi ntunyumva nje mvuga bukeyo ko banyihangana witonda cane nariko ndavuga ko ata management mfise mugabo ndafise abantu turiko turakorana ugiye kubiraba nko muri clip yiwanje urabonamo nka The Bronze House urumva turiko turakorana uko mugabo nta management ubu rero hoza no mu diaspora avuga ati jewe uyu mwana ndamufata ti mumumpe nta muntu yo mubangamira kwa oya jewe nta muntu yo mbangamira tuganiriye nawe nyene uwo mu diaspora yibagufasha canke umugwiza tunga sanzwe uwo nganye no mu Burundi agutoye akavuga ati jewe uyu ndamutwaye ntibo mubangamira oya nta kibazo kabisa tuganiriye tugahuza twari fresh ikiyago gusa niko cyangwa cababanda ati ikiyago nico gikuru kabisa ufite indirimbo zingahe rero pour le moment ndafite indirimbo maze kwanjisha mugabo pour le moment indirimbo hari indirimbo imwe iri hanze shasha mugabo inyuma y'iri hanze izitaraja hanze zindi zirahari zirahari tuzitege banze duhe akapera rero indirimbo mbe yitwa bote mu mutima my god iko ndabibona tera tuja ku yindi mpwe ashira muco baraho duhe akapera gatoyi. You are the queen of my life. Ahurisi no hava. Niburi troge, I'm ready to be your consummate. You are the queen of my heart. Ichama biga horuko. Wewe uzima bwanje till forever, girl. Yes. Wow. Hewe gajana intanguye gusinzira ati my god tibariko barankangura undi wese ndibaza ariko arumviriza iki kiganiro aza kuvuga ati urabizi from what's kuririmba. Merci beaucoup muri commentaire je nkeneye kubona eske umufata gute ni batubwire kabisa barangire rero eske tutararandira cyane kugira ngo tubandanye tugigwa ko tutaranibagira tu bayisangahe indirimbo kuri YouTube channel yawe cyane kuri YouTube channel yiwanje ni Eloy Five official Eloy Five official bandika mu mutima ucibona yes twitege rero ikindi gikorwa ryari vuba cyane jewe naje gukora imiziki kabisa jewe sinaje gukora hiti itangwa n'Imana canke ni chance je naje gukora imiziki okay nico nyene cakuzanye
Est-ce que turiko turayaga guca uri kuraraba muri industry mu bakobwa mu muri industry no wabona ko muja mu rukundo twaja mu rukundo ivyo sinzi kabisa urakundana ho urakunda oui bien sûr umuntu aremye mu rukundo urumva like amour apana amour simple non oui ivyo byose nibaza uri umuntu afonctionne urabicamo urabicamo urafise umusheri rero urafise umusheri ishobora kuba ndamufise cyane ntamufise oya none rega urabitubwira kugira ngo bakora turabana nibaze have maso bakareba iyo ni vie privée yiwawe iyo ni vie privée nibaza ko okay so nuwahe muririmbyi umva ko ukunda canke yakwinspire jewe rero sasa jewe abantu benshi kweri ndabakunda usanga nkunda abaririmbyi benshi batandukanye je simfise aho mfatika kubera ko umwe wese ukunda mwumviriza niko ndamukora ku ikintu niko ndamwumviriza niko ndamukora ku ikintu rero nta muntu ari special ngo focusinga ko oya benshi ndabaraba bose urabatora kakantu ka gato gato yes turiko turaraba hariho ibintu bivumye ubu gukora ama concert hariho n'abaririmbyi batandukanye badakora ama concert mbega wowe uronse ibyo bakujya gukora concert wayikora bon nibaza ko wabumaze kugira budi hari abaririmbyi badakunda gukora ama concert yego aba yumva nyene ndagwakarurira moni ya Fleur nakora concert none nta concert arako sinzi ngira ntibamurondeye cyangwa sinzi aho twese question twara bundi sinibaza ko hari umuririmbyi ko nka gukora concert kubera ko like nibaza ko ari cyo kiba catumye ashira habona indirimbo ziwe sidinga amagazumviriza wenyene akazumvisha abagenzi nimba yahisemo kuja muri industry nibaza ko atamuniwe ko nka concert umuririmbyi ne kubera iki wewe wobifata gute gukora concert rero ku bwawe jewe we bien sûr concert ntiwoza muri wa mugo kugwiza abantu badakora ama concert oya nivyo ukunda udakoze concert wacuvuga ngo ivyo wakoze ngo biriko bikumaririye erega naho uri gukora ibintu kubera atala at the same time bitegezwa kuba kazi turi muri monde ikenera amafaranga turi muri monde ikenera uburyo urumva ko ibintu byose uri kubikora focusinga kwinjiza bien sûr ndakubaze ndakwambika rero sasa nta muntu ndatora kweri ngo nyambika ndatora tu ni wowe wenyine wimbika kugura impunzu hamahamba uragura hamukambara yes gusa fuko musirista ariko gusa uraberewe kuko impamvu ndabikubajije no kurana nabonye kuberewe ngira ngo uburyo nibwatera imbere nzorondera umustiliste wa bien azaranterera yandi mayike umwanya mw'ifu ko tuza turarondera nyene abaze baratwambika twese ya biri fresh mugabo like ko usanga hariho amastili abaharawe ya byovyo umuziki ufata gute jewe for me umuziki n'ubuzima umuziki ni pen killer yuanje kabisa sukwiryohera mu bisanzwe oya umuziki wowo like umuziki uwukoze uwukunda kuryoherwa bitegerezwa kujamo bitegerezwa kujamo mbavu yaho na business irajamwo kuko ntushobora gukora ibintu bitunguka mu no mwanya isaha igeze mugabo d'abord ko umanza kumvura mu mutima kwanza jewe nkumva ko meze neza kuko hari abantu usanga umuziki bawufata nk'ibintu bisanzwe batakiwufata nk'akazi batawufata bon sinzi ata business babonamo bavuga ati ndawufata aho serieux kabisa kuko ni n'ubu nibaza ko ari nawo mbeshije umuziki okay so uri kuraraba nuwahe muntu wumva ko mwakorana collab wowe ari we wese duje twakorana nta muntu n'umwe wo gusuzugura ari nta muntu n'umwe wo gusuzugura ariho bien sûr kiretse peut-être wowe ndimbisha ibintu numva nanje ntashobora kuririmba bivanye n'imyumvire yanje cyangwa niki kuri kote yawe wewe nuwahe muririmbyi wo kumva ko bose bakolab no kumva ko bose bakolab uwo ari we wese kabisa uwari we wese numva yoza mu bwenge uko umuntu avyutse ntawe ubimenye ubu uri kuriyumvira mu mwanya umugabo uwari we wese ni itafari uri kurashira ku yandi matafari okay
kubera ko nabo bafite abafana biwe peut-être nabo babi wawe umva ko nta muntu adafite akamaro mwino industry mbe akarefure k'ijya ndirimbo mu mutima kavuga gute kavuga mu mutima wanje niho wibera ijoro kuri ndije ndotawe we gusa iyo umunsi ugeze nkumva ijwi ryawe bimpereza umunezero mu mutima I cannot live without you nuko ivuga wow inspiration yavuye he iyo ndirimbo ntashana namwe mu mutwe wanje kubera ko je ndakunda urukundo like canke ndakunda urukundo nivyari vyakubaye ko canke vyabaye ku mugenzi oya peut-être ni like umu artiste nta namwe yimiriwe gushika bishobora kuba ari vyabaye ku muntu bishobora kuba ari vyakubaye ko bishobora no kuba ari vyaje mu mutima uko nyene ukavyiyumvamo and then ukavyandika okay twitege indirimbo yindi ryari vuba ko yeri jewe ewana imiziki nzozohora atakintu nitayeho kabisa uretse ko nibaza ko mu bintu biba bigize umu artiste playlist irakonta cyane nzokora uko nshoboye nta kindi kintu kiri hapa ndiko ndakora uretse umuziki nibaza ko nzogerageza gufornisa uko nshoboye kabisa wifuza kuzokora concert ugeze ku ndirimbo zingana navyo nzi kubera ko ushobora kuronderwa umwanya wari we wose utiteze numva sinshobora kumenya ngo ni ryari mugabo sino nibaza ko ufise playlist kandi playlist yumvwa n'abantu ariho fresh mbega wewe uri muri wa mugwi aho uzokora indirimbo hama ukwezi kose canke amezi abiri agahera utarasohora iyindi sinshobora gupreciza ngo nzoza ndasohora ngo kiringo kingana kuno na kuno mugabo nibaza ko d'abord sinshobora kunyoteza abantu ndacafise amaraso ashushe niho nkiza ifuko nkora packaging sinshobora kuguprometa ngo nzosohora ngo uyu munsi cyangwa uyu munsi umuntu ashobora no gupanga bigafa mugabo ico ndabijeje gusa sinshobora guteba reka tuzizere parce que turimbo turyoshe tw'urukundo abantu kweri mwikundira urukundo je ndahari ndarubinjizemo kabisa umaze kubona yuko ufise indirimbo ya mbere umaze kubona yuko ufise impano yo kuririmba indirimbo ya mbere n'indaye kuriye umuntu yayindiye jewe nyene wowe nyene parce que sinzi ko bizi je nari muri Primusic iyi nyene iheze yo mwaka uheze nari muri Primusic ya 2023 rero nabaye wa gatatu nibaza ko kimwe mu maprojet nakoresheje mu mafaranga naronse harimwe imiziki umuziki wacuye uvuga ati ashabana nanyizembaye wa gatatu ati sinoreka kubasho sinoreka kubasho sinotengwa abafana banje kameme ko biri kose aho nyene ahubwo bya just wifashe gute ubaye wa gatatu jewe kwaje ikibanza ca mbere n'icaka kabiri n'icaka gatatu ni bibanza vya mbere rero niganda kubwira jewe muri situation yari yose mba ndimo ubwo mubona ndi simple like ubwo mubona nta panike niyo mba nezerewe nta munezero jewe ngaragaza kwisura cyane mugabo kameme biba bisa neza biba bitesa naryoshe ubonye utanguye ikintu ukagiheza fresh cyane cyane competition kandi nka Primusic ikuze nka Primusic urumva ko nararyohewe cyane bro nararyohewe ko byari bimeze kose nararyohewe kabisa nakajamba kawe uvuga ku ba diaspora aba diaspora ikintu cya mbere rero diaspora no ibwira nje namanza kuyishimira ko diaspora ya kera ntimeze nk'iyubu menshi n'abaritaho igihugu cyabo baritaho ibintu bya bene igihugu nico kintu cya mbere numva nuvuga hanyuma babandanye kabisa nibaza ko nabo nyene ataruhombo bariko barabona cyane ko baba bakoze ikintu kivuye mu mitima yabo babandanye basapotinga abajene ni fresh kabisa turaryohewe cyane nuko waduteye iryo teka ryo kutwitaba nanje naryohewe kweri mwakoze mbega iyo uza gufata nk'ikibanza ca mbere muri Primusic wari kwifata gute
nibaza ko nayo kwifata nkuko nifashe kandi ni ku kibanza naronse kubera ko uwatoye ikibanza ca mbere ushika isani turasubira kumwumva canke kumubona muri siyo si cane sinzi mugabo jewe no mu ndirimbo yiwanje yaramfashije nje kumuraba muri description ariyo jewe nibaza rero ko ibikorwa birimwo uraramizwa n'umukizwa nibaza ko ibikorwa vy'Imana kabisa bibanda ivy'Imana okay sinzi gusumengo menga abantu ba gospel ni bakunda gusirikira cyane mu mamedia nkuko unye sino nibaza ko ugiye kumuraba hari ntiyicaye hajya umuntu akijijwe cyane biragoye mu poza ama question oya nta kibazo hari n'abantu badakunda ama emission sinibaza kabisa hari abantu badakunda ama emission oya ahubwo ngira ni muhora mu batumira ahubwo mwebwe hari umuntu twega gutumira no ahubwo baratinya sinibaza ko yoreka kubita bariko baratinya ama réseaux sociaux akenshi oya nimba bariho naho sinibaza ko ari Francis bariho hari abantu nzi batinya birashoboka nta umenye umwe wese bafite uko abona ibintu okay nayimpejeje kubaza ati diaspora ti wayishimiye kwa est-ce que umu diaspora aje akavuga ati dukorane munyuma ukemera est-ce que wowe vyifatamo gute kuyakira gute ugeze ku ntambwe yo gufatwa no mu diaspora nibaza ko atari tout simplement question yo mu diaspora wari we wese yoba akeneye ko mufatanye ibikorwa nibaza ko ari ikintu kiba gikomeye wari we wese yaba mu diaspora yaba uwo ngaha yumva ko abishoboye gufatanya ibikorwa n'umuntu nibaza ko biba ari fresh naho ubundi nta muntu yigira niko bavuga nta muntu yigira no kuvuga buri gihe ukeneye abantu ku ruhande rwawe niyo hatoba mu buryo bw'amafaranga ari uguterera ama idea ari ugira iki nibaza ko iyo ufite buri gihe ufite umuntu ari ku ruhande rwawe biba bimeze fresh uratera imbere ntubura ico wundi munakungura si beaucoup reka tugushimire merci namwe kabisa asante sana kumbura ku kindi gikorwa naho nyene tuzokunda tuvuga ati genda hari ntabwo nashobora uri umu artiste ntashobora gukwepa ama media kubera ko nabo bari mu bantu batuma industry abantu bambere bajenga beef n'aba artiste bajenga beef n'aba journaliste canke n'aba influencer biravana urumva mwapfuye ibintu biri personnel uko biri kose uzirinda ahubwo nta nakamaro no kwirinda social media oya uzuvyirinda ama beef oya je nta beef nogirana no kireta yigize envers moi tukabi like nkashaka ko tubitunganya nkabona sivyo arimwo la ndashobora kumureka mugabo je nta mutima mubi nshobora kugira so merci beaucoup turagushimiye cyane merci namwe asante sana kabisa abakunzi ba Lynca Arlene Alu turabashimiye cyane yari Lynca Arlene Alu comme d'habitude Miss Moseri gwamenye musume no maso y'inyana so ciao